Muhamedi. Muhamedi. Umanga twubaka urugo rwawe. Nuracakeneye kuduhana gata izo gatanya. Je sinzosubira ejo mbyukira mu kiyede kandi n'ukuri mbere narahi. Ejo mbyukira mu kiyede kandi uzoraba yuko utabona ubuzima bwahinduye. Je nakubwiye ko nkeneye gatanya kandi birenga ngaho. Nikibyemeye. Ukaraba ko narabi. Bamugore kandi uri seri. Sara, twende kwa bantu gusi. Ejo jenda ndagafasa wallahi wabilahi sizofasa ibintu. Jewe nabyase biye gatanya. Ndabivuga ngo ntizigoye mukanga kubyemera none suyo ntagiye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ubuzima ni hatari kweli. Umugore wanje akeneye kugenda. Yambwiye ko ashaka divorce. Abo ndiyumvira neza iyo divorce ukuntu nzoyimuha byarananiye. Kandi arabikubwiye. Biga amakosa ndanyemera. Ariko ntibivuze yuko wasabye ikigongo. Atababarikwa. Uherejo mu cyumba ho twaragabuye ni materi y'icyo twarahitabo. Umwana ara ku ruhande nanje ndara ku rundi ruhande. Reka rero ngire ngo ndakweza ishuka arankubita nk'ibyo bintu. Arakubwiye kuba. Muhamagara. Mariamu. Maria. Ndagukeneye cy'umutware. Wano shehe.
Salamu alaikum. ndakubwira none ndazanye kaye Maria. Mungu mnafika ni amatatu ni umugabo wawe. Ndetse yose n'ubundi ndazi n'ubundi turumvikana ko wenyine bipfuye icyo twapfuye. Naam. nkuko nahereye ukambere ndabikubwira nta muntu n'umwe kuri iyi sada kuri icyaha n'intumwa z'Imana ndazi zarakora ibyaha kandi zarababarira none ko ndiko ndamubwira wa mugore ndapfukanye basi pfume ndagusenga n'Imana basi kuma ngaje je narahiye ayo mafaranga nzoyarondera ndayarihe none ngirende Maria. kandi n'igito gitabye iwabo Twebwe mu idini wacu uravuga yuko umuntu agusabye ikigongo tegerezwa ukamubabarira. Urumva? Cyo kintu nashaka kubahuriza. Uvuga yuko umugabo wawe yagusabye ikigongo. Urakimuhana cyane. Si ntacyo ndamuha nabyaze. Nkeneye gatanya hagati ya jewe nawe. Mbiriza nawe wa mugabo. Ko mu idini wacu ko bivugwa umuntu umubwiye mubane basi mwavanye musubirane akabyanga uramworohereza akagenda uramworohereza nawe uko bimeze nazogeraho kuwa kabiri iyo ntuzenya utarayimira zoguhamagarira abashehe bagenzana aneze murahisemo neza turuko rw'iwanje jewe je nta divorce ndamuhagomba agende kwitwara nayo ndamuha akagera kuwa kabiri akaza kundondera nzoguhamagarira abagenzanje b'abashehe nkawe nawe uciye ubwo nyene nuhisemo kugenda Manu zumfasha haki Mariamu ubu usanga na cya gitanda agomba giteke Mariamu koresha umwanya sha ari hano ngoma nze gutunganiriza Maria, wewe wakaze nyinde umugabo uramutayiragiye Yaragiye kuba nyitayeho none kumenga sinzi icyo mbika cyose anyiba ndagiye rero ugiye kuronka abakwitayeho bagusiga ibyo bintu wiside
Mariam Iviriza wa mukore sheri wanje baby babarira muntu w'Imana ndetse nzosubira no kuba Suleimani basi eraba isabira ikigongwe she ntagenda none imico yo mwidini ntabizishe ndayiza ariko guheba umugore wanje she birangora jehe icaraho ndabatunganiriza araho baza kurira yatukura babarira icaraho ndabatunganirize ngende hari handi ngomba nje gutunganya banyituye ko ngene Mariam ikintu ca mbere we nashaka kukubaza urifuza gutandukana n'umushehe Suleimani Muhammad neza cyane nifuza ko tuvana tutagende ndarako none ubu urifuza kubwira kugira ngo bagafashe bisubiramo ikibazo ngo birangiye Mariam urifuza gutandukana n'umugabo wawe Suleimani Muhammad ndavyifuza neza cyane urabyifuza cyane Mariam uremeye gutandukana n'umugabo wawe Suleimani Muhammad ndavyifuza cyane Mariam uremera gutandukana n'umugabo wawe Suleimani Muhammad Suleimani urifuza gutandukana n'umukenyezi wawe Mariam inkoko abivuga Suleimani ndasubiramo kandi urifuza gutandukana n'umukenyezi wawe Mariam Suleimani urifuza gutandukana n'umugore wawe ariko bamugore Mariam twiyumvire ko reka muhungure ubuzima buragoye ejo utondondera tintano tarongo udutaro twasheshe canje renda hejeje ubu rero uremeje neza ko tuvaye sinya ngaha sinya nawe ngaha ngombwa nibiko ndasinya nagera mwatandukanye byahe muwe mugore buragiye ni wewe basi sigira niyo basi nzore none uragura kwa
mjomba. Ndibasha jimina ndamusanze Chini. Nasha mkaenda mbonenga. Nashukuye muri. Anyegeri? Anyegeri? Arakurondera. Tabako wikiriwe cyane. Bafite ikibazo kireki. Kare kasana niryamiga nubwo ari saa sita ngaha. Gute. Umuntu. Banaje afite ikibazo mbega kiraremereye cyane. Nanda kiremereye. Yewe. Sara wa mukobwa we wateye. Ire jewe. Yep. Kene bigore nibiharage igwagate gurutse. Nore, tramfre ni mutegasha mi amakuru y'imisi. Kweruka nikera. Umugore wanje yaragiye. Wa wundi wacagiye. Kuva wa musi kwiruka tuvuye we yaragiye yacaje rutimuka. Ujya musi. Oya reka sinavyumva neza. Amazindwi zibiri zose nafungura n'ikintu nakimwe. Ahubwo banzurabe nimba ngaho ari utwo kurya mumfasha. Oya umviriza apana kwihuta. Ngira byagenze gute gasha. Kenga urabona ngaho twababaritse n'utubona uko yumvira kujya amasazi. Twabuze akazi twe dukora. Nimba buraheruka guca. Hera. Yamahe. Amera yindi yamwe dusangiye wa mazari ya muri Eden. Aje n'umwagakora. Bamaze tugijana n'ijana. Anje naho naba. Ujya macana n'amace. Mviriza uyu mutano jene nagira ngo ni mukuru wa beye. Yatuzana yakatuzana yimbale Emilio 4 million. Evuga ati ngango jene ngo nahembe. Ati n'umugabo nisha. Ngo ni mugabo nisha. None gashamumba ndagenze gute. Naho naba banyirukanye. Ngomba mu mpindarosha imisi mike ndabe yuko najewe. Tugira gute? Ndi umunyamakosa. Ibyo byo twarabibonye kuri umunyamakosa. Ariho kweje no kuri. Mbabarire ngaje amaturo gufasha. Ko mwahora musanga. Reka turabe tuvuye tumana imisi myinshi tu. Umviriza habwe wanine n'amakuru mve. Wowe ulibagiye shafu de zone ko ngene azinuka mu gitondo. Ngo wavuze kadomi naje nyimba ikadomi mesana. Wa nk'ubu ngiyoza katamusanga. Kadusigo. Oye byonyine bije ko karanga ndayifise. Nita karanga ndayifise. Umviriza. Ibyo by'imisi byoto. Urumva kanene mu parasangiye. Kandi we ni watubya fara we. Yuza tukajana gukora. Ariko batukiri ariko nawe wari ubizi ko ajya amahera yinde jewe yinde warabindi none aho mugire ikigongo ko mwayasangira umviriza mwasangira mwayasangira ni dwakanye ahubwo ikigongo no mugire butarira no butarira ngo basi akana kweli kaguru umviriza butarira mbabarira umviriza shaka tuwasenge mu umviriza butarira aho butarira banda tange nawe umugore mutaye Babaria ni visita. Wanye butorira ngudu. Kiri kikombe mara ya sai. Babaria
nagiye mbona ibimoto byinshi imodoka nyine nari numva nubwo banagira birango ngo nega cyangwa ngo hariya narinde amwana ndabakira imariyaje ya Busuri yari tesa nta nindi mariyaje nari bwabona yo ujya mugeri nawe bijya bisegetera bari bamwambise ne bijya bintu babikuye he Msazanje riheka kibondo kubashaka mwana ndihe mwana wanje arashiteye mbega takubonye none kwashitsa minezero nchonda kubona maze kuja Nikiga kibondo nibigikurira habaye ni wa mugore mama ni wa mugore agize nikizi awuguratse reka nje kuryama oya banze mbarire muburiza nibiki umugore yagize iki yagiziki gakibondo none yagiziki uwo mugore yagiziki yapfuye reka manze nduhuke turavugana oya banze wa mugore wanjye ari ngiri mwana yanjye yasabye gatanya divorce habaye iki byagenze gute no kuvuga haciyemwo agakosa gatoya narigeze kuyiba ariko rero sinamwibye kara kaburegwe ico gihigo naho mwambujije kunywa inzoga mumbabarire namwe ntimuncire urubanza mugabo nari namusezeraniye neza ko ayo mahera nzoyariha sinatevyoye ego ndizera ko ndi umunyamakosa ariko mama idini ivuga neza ko ari bibi gutandukana wari umuriyoni wose ne wanwe inzoga yonyene barayatwaye amwe barayanye none akubwiye ako sika kabareko ka aho navugiye kakibondo cyo aho navugiye ako sika kabareko ka kuva kera tukubuza teba kunywa inzoga aho none nta nuko yogaruka rero yatwawe n'urugabo nabonye rw'ibishatsi none kutagwirutse ko basi ufumu ya mwaka ho ndamwake gute indwi urabona uko kuntu none indwi zibiri ibyo kurya ntibyakunda nawe waheze wagize mariage ubyibushe none ra ingene usigaye ungana ukuvuga ejo hari ahantu twarumvikanye naregisi wahajya hirya aha rero aje mu gitondo nyene mbyukira mu kiyede ubuzima bukomeze nta kundi none akatonda agaruka gatagarutse nta nuko yagiye ni moto umbwira ko atazogaruka ntuzi niyo gufasha gute yo kubatse iyo yagiye no kuri kwimana noranda kubesha nagira urahazi ho tuzoje no kumuraba ho basi
usubire uve ngaho ninagufatirayo nawe womenya haba uzoca umbona mama kandabe sinzi yuko baza guhava bemewe wowe ndiko ndakubwira n'abagenzi banje nagiye gusaba undi cya wihangana aho kuba banyirukanye mu nzu nari inkose bambwiye ko bidakunda ihanura urabe ko umwana kwihanura asa n'uwahejeje avuga ngo kumuhanura niwe nyamwafasha nyine asubire asa naco nyine ubuzima buzobandanya reka manze ndakunogora ikirenge nakuvanye ku ntu ndagushira ku nyama ubu rero utaye kungana hewe reka nashikira kugarukana nabitsoza kugaruka ngifashe ingutwe kama vinga umuraperi vipi fresh kabisa na umeteleza ndashimira Imana na leta n'abantu none usanzwe umustar je ndi umustar kubita rap rap cyane gushira dushizeho gatwende mahina agomba kubari bamujya baro dushizeho gatoya burya amarota muraza ndabereka ibikorwa muraza ndabatumiye muzoze muri nabariye Demiri ige kumwana igwa kasenge sensa minga abantu ipango kumenya ajana ko star muri wese ari anafunga yumvise ngo ko star ngene bigavuga ishaboy kama vinga yeah.
ryageze aho ihiganwa ry'impano na cyane cyane kugaruka mu bijyanye no kuririmba twarabatumye ko turabona yuko abitabye ubutumwa ari benshi cyane isango niri rero Rutana TV irabaha ikaze mwese. Aha turi kumwe na Arke niwe aza gufasha neza kugira ngo ibikorwa bize kugenda neza. Abaje guhiganwa nabo abaje guhiganwa turaza guhamagara umwe mwebwe rero nk'abarorerezi baje kuraba ingene ihiganwa rigenda turabasabye muze gutekana tugira amahoro. Rero turagabwiye tugira duhamagare abagaragaza impano imbere yanyu turaheza rero turabe uwa mbere gutyo dukurikiranye uwa mbere niwe azoronka agashimwe kateguwe n'iki kinyamakuru Nibutsakaranga TV. Jewe rero turi kumwe nitwa Feliciano Bahunguka uyu turiko turafashanya ibikorwa n'ababyeyi ko ari Arke. Tudatevye rero reka twakire umunyempano wa mbere. Yambaye neza cyane witwa Mutonsore yitwa Ishoboye Kamavini ya Kamavini nakuona sasa ewa watetire nizere yuko marino higanwa turimo kuza kubafunika abakuwa mbere witeguye kuronka gutahana inzu nziza n'amafaranga agera ku miliyoni 42 bose bashyira hasi bajya byiteguriye bamwita Kamavini se impano y'inzu yawa neza no kwa Fabiro cyangwa Bifes bajyana abantu reka nababwire mimi Kamavini nimetoka karibu nimefika sokoni wote ndabafunika so urafise ibintu umaze gusohora warekodinze umaze gushira hanze Kamavini iyo niyo nagomba kuba atanu iyo niyo ya okay twizere neza rero Kamavini ko tubona nivo yawe kwezi tukwifuriza kubandanya cyane ubandanya bizari yuko tuzorekera mu manota yanjye niyo gusanya siko kwakira ubundi ndibaza gusa hari akandi gashaka kuba gashaka kuba nyuma iyo hema ni barakurera isegonda ngiza tugusa twakira uyundi muhanzi hano nkuko mubizi ko turi mu mwanya w'higanwa ryateguwe na Nibutsakaranga TV aho twaje kuraba uzotahana miliyoni 42 n'inzu nziza cyane n'akadeparasema ko gutemberamo ariko bita akamodoka ziko. Reka rero twumvirize uwa kabiri nawe kita gute Shasha Oji waje witeguye gutanga amafaranga miliyoni 42 Okay. Wegere imbere ufise imana yihe okay ufise imana kuririmba indirimbo y'Imana uramutse rero abakunzi bawe abari bakunda indirimbo nk'izo ukunda gusohora
ubipfuriza akajambo keza hama uje ko abakunda indirimbo tw'Imana adushire indirimbo yiwe twumve ko abica bigacika muri gospel. ufise inshuti Yesu niwe gaheta ushimiye wipfurize akajambo keza abakunzi bawe nabonye ufise n'abafana benshi cyane ubipfurize akajambo keza uce ubandanye. Akazina banyita ozi kwikwi. Ndakunda indirimbo za Yampano. turabona umusitari aje yabiciye bigacika mu kwambara neza cyane afite n'utudrede neza cyane. tubaze rero akazina kawe cyazira kiwanje mahendo benshi ngabaranzi abaranzi nta bishasha abaranzi n'abavyo barabizi umuririmbyi kandi arongera ahantu hose ufise impano yo kuririmba n'impano yo gutira umutamba byose mu bijanye n'umuziki nk'uko hano twaje guhiganishwa kuraba uzosubiza impano buri wese mu bijanye no kuririmba usanzwe kuririmba izindi ndirimbo reka rero ushishikarize ku mayange twumve uko uje witeguye kuba cyangwa se umviriza dogo reka gukinisha injembe itagufata ku gatatu F5 F6 ashimira cyane nawe abikoze neza cyane sinenda bisahani satani zibura telefona nkurondera nakubura kiyagutwara zibigire ugacibuka ngorane gato gato gushaka kwibuka sibiba mbere wakawe guca kwitwira muri foto yawe ushaka
turabona undi musore yamaze kuhashika umusitari mwiza cyane aje yaberewe yateza akazina kanje nitwa Mohamed Sulaiman. Mohamed Sulaiman, witeguye kudushikiriza iki mu bijyanye n'umuziki? Ibisobanuro ibikorwa byinshi ko zisanzwe ndabizimo cyane ko ndiko ndagerageza. Usanzwe ufise iyo mpano wakuze ubyiyumvamo Nzabiyumvamo ariko ageshwa badatuma gusa ni puza support yanyu kugira ngo ushobore kubona n'umuziki abagenzi bawe canke abafana bari hano bariko barakurikirana iki kiganiro canke aya marushanwa wewe wumva wobabwira iki akajambo akajambo ka mbere kwanza followers kuri YouTube ya Nitsakaranga TV twongera tunayishimira ukuntu kiradufasha cyane mu bijyanye no guteza imbere impano y'umuziki ndetse n'ibindi kandi nasaba support ku bandi banjye. Yes, usanzwe ufite indirimbo yewe imaze gusohoka cyangwa umeze ntayo ufise ariko bisanzwe ndumwiga mu gusubira mwiza bafise umutwe ukora bimwe dukunze kwita ngo karaoke. Yes, aho ugiye kudushikiriza indirimbo none yande ugiye gusubiramo indirimbo yande? Heart by Chris Brown. Neza cyane turabona witeguye gukorera neza cyane twitege ko uri muri bamwe bahava batahana miliyoni 42 n'inzu imeze neza. Muracyari kumwe na RK wari karabashikiriza iki kiganiro ari marushanwa niwe ayahagarariye. Reka twumvirize umusore ukuntu aza kubikora neza. to the hills, my mom. Jamming when you're kicking me high, jam my head spinning, no keeping you down. What's going on? That beautiful life. I'm your magical missing girl, and I'm so busy. Who is it? My life is a star. My hands are full up. Mohamed Sulaiman abikoze neza cyane. Tugushimire Mohamed Sulaiman. Marushanwa ari hano kuri iyi Nitsakaranga TV. Rero twizera yuko twagiye turandika amanota y'umwe wese uko yaririmbye. Ndabibutsa ko iri higanwa tuzotoramo abantu babiri gusa, uwa mbere n'uwa kabiri. Babiri ba mbere nibo tuzotoramo, hanyuma tubashikirize akaganuke twabateguriye. Twizera rero ko mumerewe neza. Nitsakaranga TV iguma ibategurira ibintu bimeze neza. Twizere yuko tuzohura ku munsi tuzotangaza ko ku munsi wa gatatu aho tuzotangaza ko amanota umwe wese yarose. Twizere yuko rero uwa mbere azohabwa amafaranga nyine nkuko twamye tubabwira, azotana miliyoni 42 n'inzu imeze neza n'akadeplacement iyo bita akamodoka kameze neza. So reka rero dushimire abo twari kumwe na kino gikorwa. Turabashimiye cyane ukuntu mwitanze. Ndazi ko bitari byoroshe, kumbure bamwe bari kure, byasaba igitoro, byasaba ibintu byinshi cyane. Dushimire rero abo twari turi kumwe, tubibutsa yuko ibikorwa byacu biriko biraca kuri YouTube channel ariyo Nitsakaranga TV. Muze mudu following, turakeneye mudu following, turakeneye followers zanyu, turakeneye jene zanyu, turabakeneye ko muza mukadukurikirana mukaraba ibintu turiko turabakorera bimeze neza cyane. Aho rero tuzobashikiriza aya manota azoba
abambere abazoba abambere uwa mbere n'uwa kabiri babiri ba mbere bazohabwa agashimye aho tuzobatangaza ku munsi wa gatatu aha aho batazira mu byatsi aha mu ntara yacu yagutse ya Burunga. Rero turabashimiye cyane kuba mwabanye nacu, reka muzoze mu byatsi igihe cy'isaha imwe yo mu ijoro dusanga aho tumeze neza tubashikiriza ukuntu byagenze. Yari akenga muri kumwe, ndabashimiye cyane. Bashimire rero mwese bamwitabye ibikorwa by'uno munsi, mwumvise isango ry'abazohurira muri aho bita Space, ni kibanza cyatowe kugira ngo tuzohahurire. Izuba risa imwe n'umugoroba mu kibane cyo kugira urwaruko rwayo mwabonye impano, mwumvise uwa mbere n'uwa kabiri ko aribo bazoshikirwa, ariko ibikorwa bizobandanya n'abo hanyuma bazoshikirwa. Nibutsa Karanga TV ubu inga muri iyi ntara ya Burunga ari mu Rutana, umva ko ariho turi, mugabo urumva yuko ibikorwa iyo kuzoza birabandanya. Ukeneye gushigikirwa kwa yabivuze, muzoca muja kuri chaîne YouTube Nibutsa Karanga TV, niho byose muzobisanga amakuru agezweho ajanye n'iri higanwa. Murakoze cyane, sosubira mugira amahoro.